Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi leta itangaza ko ishize imbere ikibazo cy'umutekano w'abanyagihugu cyane inyuma y'imisi ishize hari ibitero vya za grenade bikorwa hirya no hino mu gihugu. Yaroje buri kaneza yakurikiye ikiganiro c'abavugizi b'inzego za leta cabaye kuri uyu wa gatanu. Ikiganiro cyo kuri uyu wa gatanu caremesherejwe mu ntara ya Karusi hagati na hagati hashira ubuseruko bw'u Burundi nkuko bama bikora uko amezi ataheze abavugizi b'inzego za leta n'umukuru w'igihugu bishuye ku bibazo bihari muri kino gihe mu kiringo c'amasaha 3. Ivyo vyashikirijwe n'abamenyesha makuru n'abanyagihugu biciye ku murongo wa telefone. Ibibazo vyabajijwe hari vyerekeye ubuzima busanzwe bw'igihugu, imibereho y'abanyagihugu, ibibazo by'abantu ku giti cyabo hamwe n'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu n'ibihugu bibanyi. Aha Ineson yani yubahwe yavugira ubushikanganje bw'imigenderanire yishuye ku gituma umupaka w'u Burundi n'u Rwanda utugururwa kandi yindi yarafunguwe. Imvo zatumye izo mbibe zugarwa si zimwe. Ku ruhande rw'u Burundi n'u Rwanda hari ivyo Burundi bwasabye u Rwanda kandi ivyo vyugawe kuva aho hatanguriye kugerageza gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi. Kubw'ivyo rero ivyo Burundi bwasabye u Rwanda hari ibibazo kuja mu ngiro n'ibindi bikuriko biraja mu ngiro nko kutahukana impunzi, korohereza impunzi abarundi gutahuka. Hariho rero n'ibindi bitaraja mu ngiro. Uburundi bwarasabye u Rwanda yuko bwotanga abarundi basanzwe bari mu Rwanda bagirizwa yuko bashatse kugerageza gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi. Ico ntikirashirwa mu ngiro, naco gituma imbibe zitarugururwa. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ariko yijeje mu kwa gatanu ko imigenderanire hagati y'igihugu ciwe n'u Burundi iriko iranagurwa. Yanavyerekaniye mu kurungika ku wa mbere ukwezi kw'indwi Edouard Ngirente umushikanganje wa mbere mu birori vyo kwibuka imyaka 59 iheze u Burundi bwikukiye. Je voudrais réitérer l'engagement du Rwanda à travailler avec vous, monsieur le président, pour renforcer. Ngomba kwibutsa ubushake bw'u Rwanda bwo gukorana namwe nyakubahwa perezida mu gutsimbataza imigenderanire yacu. Ndizera neza ko twempi twiteguye gukora dukomeza tunateza imbere imigenderanire y'ubucuti hasanzwe no gufashanya kubw'ineza y'amahanga yacu. Igihe kirageze cyo kwishimikiza inkingi zishikamye z'ubucuti bwacu bwa kera n'umuco kugira tugere ku iterambere rirama. Umuvugizi wa sentare Ntahinyuzwa we yagarutse ku bahoze arabagwanya 19 u Rwanda rwashikirije u Burundi mu mpera z'ukwezi kw'indwi guheze ariko ntiyasubira kuvugwa aho bari. Agnes Bangiricenga umushikiriza amanza kizigenza wa Republika yarashizeho umugwi kugira ngo babaze iyo itari kibajanye ico bariko barakora mu minsi mike. Uyu mugwi yashizeho uraheza umuhe icegeranyo igikurikira nuko batabaza bashirwa imbere ya sentare hama bakabura na sentare kabumviriza. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu nawe yabajijwe ku bantu perezida kura mu mabanga mbere ku mugaragaro nk'uko vyagenze haraheze amezi 3 ku muyobozi mukuru wa kompanyi Wotrako y'igihugu yo gutwara abantu n'ibintu ariko akaba muri iyi ndwi yasubiye kumugena ku umuyobozi mukuru wo gutwara abantu n'ibintu. Eveline Butoyi kuri ko yasubije nyiricubahiro umukuru w'igihugu cacu Burundi arafise uburenganzira bwo gushimira umukozi bwo kumuhana cyangwa kumuhanura mbese no kumuhindurira amabanga. Abavuga gutya rero usanga ari abantu batibuka ko ari se Barundi ari umuvyeyi umwana wamuhanuye urashobora gusubira kumwizera. Ikiganiro cakozwe mu gihe muri amezi aheze amashirahamwe yigenga yashize habona amaraporo yerekana ko abantu benshi basubiye kunyuruzwa igihushane n'icuka cakurikiye imikwa rya perezida Ndayishimiye. Umuvugizi w'ubushikanganje bw'umutekano yagize icabwira abura babo Cyenkurikiye. Iyo mu kibano hagize umuntu abura dusaba benewe cyangwa abamuzi cyangwa babonye ibibaye guca bitura inzego bwe bafashanye kurondera aho urwego rwa mbere baca bitura nabajeje intwaro kuko gushika ku nzu 10 hari ujeje intwaro batituye abo barashaka kwitura bamwe bari muri ya migwi uri y'umutekano uri kumwe na bose cyangwa bakitura ubutungane cyangwa bakitura inyamiramabi. Uwo wese rero yoba yarabuze umuntu akaba yituye izo nzego ndiko ndavuga umuntu yararondewe yarabonetse canke ariko ararondegwa. Prosper Ntarwamiye wavugira leta yagarutse ku ngingo y'umugambwe CNDD-FDD yo kuzorungika mu myimenyerezo ya gisirikare imijabagaye z'amashuri yisumbuye. Umugambwe rero ku butegetsi mu ntumbero yawo iyi programme irimo nta gitangaje kwiza inyigisho zitoza mugatsi no ngo bizogenda uku ariko bene izo nteguro zirategurwa habaze n'iminsi kuva mbere no ku muhisi perezida Nkurunziza yari yatanguje nazangisho zo gukunda igihugu kandi zirakenewe. Umuco w'ikiganiro cavugize inzego za leta watangujwe na nyakwigendera Pierre Nkurunziza naho umukuru w'igihugu akaganira buri mezi 6. Eloge uri kaneza ijwi ry'Amerika. Urakoze Eloge.
ku nkuru yerekeye u Rwanda, inama nshingamateka y'ishyirahamwe rya Buraya yasavye ko Paul Rusesabagina atahukanwa mu Bubiligi atarinze kwihwezwa nimba hari ikimwagira canke atakimwagira. Umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika mu Rwanda Temistokle Mutijima iyo nkuru adushikiriza. Uwo mwanzuro w'abadepite b'inteko y'ubumwe bw'Uburayi ushimangira ko Rusesabagina ari urugero rw'ihonyangwa ry'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda, wemejwe ku bwiganze bw'amajwi 660 kuri 2 ya oya ndetse n'ukwifata kwa 18. Irekurwa n'icyurwa mu Bubiligi rye, abo badepite bakavuga ko bikwiye gukorwa nk'igikorwa cy'ubutabazi hatitawe ku kuba ari umwere cyangwa se hamwe n'ibyaha. Paul Rusesabagina, umunyarwanda ufite ubwene gihugu bw'Ububiligi wamenyekanye cyane muri filimi Hoteli Rwanda, aheruka gukatirwa igifungo cy'imyaka 25 ku byaha by'iterabwoba mu rubanza rutavuzweho rumwe. Nubwo hari impungenge zakomeje kugaragazwa ku migendekere y'uru rubanza, Bwana Joseph Borrell ukuriye komisiyo y'ububanyi n'amahanga n'umutekano mu nteko nshingamateko y'ubumwe bw'Uburayi yavuze ko hatakwirengagizwa bimwe mu bimenyetso bishinja, birimo byinshi byatanzwe n'ubushinjacyaha bw'igihugu kinyamuryango ari cy'Ububiligi. Ibihugu by'Ububiligi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishimangira ko Rusesabagina ataburanishijwe mu buryo buboneye. Mu mwanzuro wabo, abo badepite bakavuga ko bashingira kuri iyo migendekere itanoze y'urubanza, basaba ko Bwana Rusesabagina arekurwa kandi agacyurwa mu Bubiligi. Nk'uko ikinyamakuru Le Soir cyandikirwa mu Bubiligi cyabigarutseho, ubusabe bw'aba badepite mu nyandiko yabo bavuga ko bushingiye ku itegeko nshinga ry'u Rwanda, amahame mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu ndetse n'amasezerano mpuzamahanga atandukanye u Rwanda rwashyizeho umukono. Bavuga kandi ko bushingiye ku byo wari minisitiri w'ubutabera w'u Rwanda Bwana Johnson Businge yiyemereye bijyanye n'uruhare leta y'u Rwanda yagize mu kugeza Rusesabagina mu Rwanda mu buryo bunyuranyije n'ibiteganywa n'amategeko. Umwanzuro wabo waraye wemejwe mu buryo budasubirwaho, ukaba ukubiye mu ngingo 10 z'ibyo basaba leta y'u Rwanda. Izo zirimo yibutsa leta y'u Rwanda ko igomba kubahiriza uburenganzira bw'ibanze burimo bwo gutanga ubutabera mu rubanza ruboneye nk'uko bikubiye mu masezerano nyafurika y'uburenganzira bwa muntu n'ubw'abaturage. Zirimo kandi ko u Rwanda rugomba kwemerera ubutabera kwigenga nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga n'andi mategeko, ko biri mu nshingano z'inzego zose yaba iza leta n'izitari iza leta kubahiriza ubwigenge bw'ubutabera. Abo badepite b'Uburayi mu mwanzuro wabo bibutsa kandi kwiyoherezwa mu kindi gihugu ry'ukekwaho icyaha rigomba gukorwa hakurikijwe inzira ziteganywa n'amategeko, uburenganzira bw'ukekwa bwubahirijwe kandi habanje kwemezwa niba uburenganzira bwe bwo kubona ubutabera buboneye buzubahirizwa mu gihugu kimusaba. Abo badepite bakavuga ko kubw'ibyo bamaganye bivuye inyuma itabwa muri yombi n'ifungwa rinyuranyije n'amategeko bya Bwana Rusesabagina. Ibyo bakumvikanisha ko biciye ukubiri n'amahame mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu ndetse n'ay'u Rwanda. Bakavuga ko ikibazo cya Rusesabagina ari urugero rw'ibindi bikorwa bihonyanga uburenganzira bwa muntu mu Rwanda, kandi bamaganye ikatirwa rye ryabanjirijwe n'urubanza rutubahirije amahame mpuzamahanga n'uburenganzira bw'umuburanyi bwo kunganirwa mu mategeko, ubwo kumvwa n'ubwo gufatwa nk'umwere mu gihe atarahamwe icyaha. Kubw'ibyo byose, abadepite b'Uburayi basaba abahagarariye ubumwe bw'Uburayi mu Rwanda ndetse n'abahagarariye ibihugu binyamuryango byawo gushyira ingufu muri ubu busabe mu biganiro bagirana n'abategetsi b'u Rwanda. Uretse ikibazo cya Rusesabagina kandi, abo badepite mu myanzuro yabo baravuga ko batewe impungenge n'ihonyangwa ry'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda, cyane cyane gutoteza mu buryo bugenderewe abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Bakamagana itabwa muri yombi n'imanza zishingiye kuri politiki bikorerwa abatavuga rumwe na leta. Barasaba kandi leta y'u Rwanda kubahiriza ihame ryo gutandukana kw'inzego z'ubutegetsi, cyane cyane ubwigenge bw'urwego rw'ubucamanza. Bagahamagarira urwego rw'ubumwe bw'Uburayi rushinzwe ibikorwa byo hanze y'uwo muryango, komisiyo y'uwo muryango ndetse n'intumwa idasanzwe yawo ishinzwe uburenganzira bwa muntu kongera imbaraga mu biganiro na leta y'u Rwanda ku ngingo y'uburenganzira bwa muntu, kugira ngo icyo gihugu gishyire mu ngiro ibyo cyiyemeje gishyira umukono ku masezerano ya Cotonou. Inteko nshingamateko y'ubumwe bw'Uburayi igasoza isaba komisiyo y'uwo muryango gusubiramo no gusuzumana ubushishozi ibijyanye n'inkunga uwo muryango ugenera leta y'u Rwanda n'inzego zayo. Ibyo bigakorwa mu rwego rwo gutuma iyo nkunga iteza imbere uburenganzira bwa muntu, iyubahirizwa ry'ubutegetsi bugendera ku mategeko n'ubwigenge bw'imiryango ya societe civile, aho gukoreshwa mu bikorwa bibangamira ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo, ubwo kwishyira hamwe n'ubw'ibitekerezo by'urunyurane muri politike. Aba badepite basabye perezida w'inteko gushyikiriza kopi y'uyu mwanzuro inzego zitandukanye zirimo inteko rusange y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, komisiyo y'uwo muryango, visi perezida wa komisiyo icyarimwe n'ushinzwe ububanyi n'amahanga n'umutekano, intumwa idasanzwe ishinzwe uburenganzira bwa muntu, perezida w'u Rwanda, perezida w'inteko nshingamategeko y'u Rwanda, cyo kimwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika n'inzego ziwugize. Urakoze Temistok. Mu gihe inama nshingamateka y'umuryango w'Uburaya yarayisavye leta y'u Rwanda kurekura Paul Rusesabagina agasubizwa mu Bubiligi, leta y'u Rwanda
Rwanda yo ivuga ko ibisabwa n'uwo muryango ari kwivanga mu butungane bw'igihugu. Asumta Kaboyi niyo nkuru adufitiye. Nyuma yaho inteko ishinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Iburayi yarayisabye leta y'u Rwanda kurekura Paul Rusesabagina agasubizwa mu Bubiligi hatarinzwe kurebwa niba hari icyo ashinjwa cyangwa adashinjwa, leta y'u Rwanda binyuze mu butumwa bwanyujijwe kuri Twitter n'umuvugizi wayo Amakuru yagaragaje ko ibisabwa n'aba badepite ari ukwivanga mu butabera bwo mu Rwanda. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda mu butumwa bwe yagize ati: turetse induru z'abadepite b'umuryango w'Uburayi bagerageza kwivanga mu cyemezo cy'urukiko ruherutse gukatira Rusesabagina na bagenzi be 20 bo mu mutwe wa FRN, dore bimwe mu bisobanuro byitangiwe n'umuryango w'Iburayi. Turazirikana impungenge ku buryo bukwiye urubanza rugomba kubamo, ikibazo cyo kubona abamwunganira, inyandiko z'amategeko ndetse n'igihe cyo gutegura urubanza. Gusa turemera ko hari ibibazo byinshi abategetsi bakemuye nyuma yaho babigejejweho, uretse imigendekere y'urubanza igomba kuvugwaho ku buryo busesuye. Ntabwo twakwirengagiza ibirego bikomeye uregwa yashinjwe ndetse n'ibimenyetso byatanzwe n'ubushinjacyaha, byinshi muri byo bikaba byarabonetse binyuze mu bufatanye n'ubushinjacyaha bw'igihugu kinyamuryango cy'umuryango w'ubumwe bw'Iburayi. Iyi nyandiko niyo umuvugizi wa guverinoma Madamu Amakuru yahaye umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika agerageje kumubaza icyo u Rwanda rutekereza ku byatangajwe n'abadepite bagize uyu muryango.